muri 20 iheze. Ibibanza bitandukanye birimo ubutari bwari bwarahishijwe abarundi bene bwo kuva kera, haranatunganywa amategeko mashasha agenga ico gisata mu ntumbero yo guhagarika inyuruzwa ry'ubutunzi ryahoze ryigaragaza muri ico gisata. Aho mubona Uburundi buri kugahiye. Urugero rw'umuyaga nkuba utangwa mu gihugu rwariyongereye, eka n'igitigiri c'ingo n'inyubako zikoresha uwo muyaga nkuba naco kiriyongera. Mu Burundi, iruhande y'umuyaga nkuba utangwa n'ingomero z'amazi, umuyaga nkuba utangwa n'imishwarara y'izuba na wonyene ntukiragasesheshwa rumuri. Uyo muyaga nkuba wabonetse kubera ingomero nshasha zubatswe muri iyi myaka 20, hakiyongera kandi amasoko atanga umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba. Uko kwiyongera k'umuyaga nkuba mu gihugu kwagize inkurikizi nziza kuko iterambere ryaciye rikurikira. Muri kino gihe abene gihugu bakaba bashima naho umuyaga nkuba utarakwira hose. Masoko ntanga nguvu twofata nko kuno mutumba nta bintu by'iterambere kuvyerekeye nk'umuriro byari bihari nkaba mu kizima, ariko ino munsi n'umwene gihugu mutoyi arafise umuriro mu nzu kandi kanatsinda. Murabona yuko n'umuriro n'ikintu cyo gitanga umuriro kirahanyene ku mutumba wacu. Ugutera imbere kw'amasoko ntanganguvu kwatumye n'igisata c'amahinguriro gitera kija imbere. Muri iyo myaka 20 iheze, igitigiri c'amahinguriro yaba ayuguhingura no kubika umwimbu uva mu burimyi n'ubworozi, yaba ayuguhingura ibikoresho bitandukanye yariyongereye ku rugero rushimishije. Abarundi barakenguruka urwo rugero rw'iterambere rwazananye n'iyongera ry'amahinguriro, kuko ivyo vyatanze akazi ku bene gihugu batari bake, maze ubutunzi bw'imiryango n'igihugu buriyongera. Ibirometero birenga 630 vy'amabarabara mashasha ya kaburimbo yarubatswe, nayo ayatari make arasanurwa muri iyi myaka 20 umugambwe CNDD FDD umaze ku butegetsi. Amabarabara y'igihugu ahuza intara za Gitega, Karusi, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Nyakararo, Mwaro, Gitega, Ngozi, Bubanza, Ndora, Mugina, Nyanza Rake, Rumonge, Bujumbura, Gatumba na Bujumbura Cibitoki yarubatswe, ayandi arasanurwa, byatumye igihugu cose kiba nyabagendwa, ndetse n'ihanahana ry'ibidandazwa riroroha kurusha. Kare imubosa huguriye moto nta n'imyaka 3 wayikoresha, hari binogo, hari hameze nabi. Akamaro cyane cyane ridufitiye nuko ivyuma ubu icuma kiraramba. Intara ya Mwaro ngira yari yaremerewe ikaburimbi kuva icungu ya demokarasi Melchior Ndadaye araryemera, mugabo ntibyakunze kubera igihugu ihe byaciye kijamo. 2015 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi waciye ushira mu ngiro uwo mugambi, byabaraba y'ikaburimbi irica iraboneka. Ayo mabarabara ya kaburimbo yiyongera ku mabarabara y'amabuye yubatswe mu makaritiye y'ibisagara bitandukanye mu gihugu. Harubatswe ibirimba 2 vy'umukuru w'igihugu, harasanurwa ingoro y'umukuru w'igihugu yo mu Kirundo na Cankuzo, harubakwa kandi n'ingoro z'amanama. N'ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe nyene icubahiro Melchior Ndadaye cyarasanuwe kijana n'ibihe.
ku rwego rw'intara harubatswe inyubako zigeretse ziteye igomwe ku migwa mikuru zikoreramo ba buramatari n'ibiro bikuru vy'amakomine atari make vyarubatswe ahatandukanye kandi vyinshi muri vyo bikaba bigeretse. Ibitaro bitari bike vyarubatswe, muri vyo hakabamo ibitaro bikuru bikuru nk'ibitaro Twese Turashoboye vy'i Karusi, ibitaro vy'akarere vyo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza n'ibitaro vy'Igihofi mu Rutana. N'abikorera ivyabo ntibasigaye inyuma muri ico gisata c'inyubako z'ibitaro. Ivyo bikaba vyatumye abagwayi bitura ibitaro bapfunyirijwe ingendo. Amahoro amaze kugaruka, abarundi bakiyumvamo umutekano, igihugu c'u Burundi kirangwamo amahoteli n'ibibanza bitandukanye bitari bike vyo kwakira ingenzi. Ayo mahoteli ahanini akaba yegukira abikorera ivyabo. Guhera ku itariki ya mbere Rusama, abavyeyi bose bibarukiye mu bitaro nta mafaranga bazongera gutanga. Abarundi bariruhukije bumvise iyo ngingo ibaramira. Naravyaye umwana barinda kunkora ndatoroka, ndavuga ati Mana Jese nkwiriye gusubira kuvyara kubera nza ndatoroka Jese nosubira n'ukuri, ariko vyarashitse ndasubira ndavyara uwundi mwana itariki 2 z'ukwa kabiri muri 2008. Uwo mwana rero natashe amahoro yabonetse ya CNDD-FDD, navyaye neza ntaha nivuga amazina, ntawankurikiranye numva muvyaye ku buntu baziga ku buntu abana bazovugwa ku buntu. Mu Burundi hasigaye hariho ubuhinga buteye imbere bufasha kugwanya ubugumba no kuvura indwara zo mu kigo. Ivyo igihugu kibikesha ibitaro vyegukira Fondation Umugiraneza yashinzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine cyubahiro Angeline Ndayishimiye. Urucanco rwo gukinga indwara ya malaria ruza rwatanguye guhabwa abana b'u Burundi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ndwara isanzwe yari mu zihekura abavyeyi n'u Burundi ku rugero ruteye ubwoba. Izo ngingo zose zatumye ibitigiri vy'abagwara n'abitaba Imana bigabanuka mu gihugu no gupfunyirizwa ingendo ku bagwayi. Kuva muri uku kwezi kw'icenda abana bose mu mashuri y'intango batazosubira gutanga amafaranga y'ishure bahora batanga kugira tubone. Iyo ngingo yatumye ibitigiri vy'abana biga amashure biva ku bice 30% imbere y'umwaka w'ibihumbi 2005 bija ku bice vya baba 100% mu kiringo c'imyaka 20 irangiye. Ni ingingo yashimishije cyane abavyeyi na cane abafisa mikoro make n'ibibondo. Hariho abari barahevye ishuri, mwabo bana jewe nari mfise harimo 2 bagire bahebe burundu kubera twari twikeneye, ariko habaye kwiga ku buntu baciye biga bararonka amakaye bakaronka ikaramu, nanye nkaca ngorwa n'agahuzu. Hariho umwanya bana dana baha n'impuzu bambara. Jewe rero narashimye cyane umugambwe jewe warangiriye akamaro. Mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2025 leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ishigikiwe n'abene gihugu yarubatse ibirasi bingana n'ibihumbi 24,730 mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi. Ico caje nk'inyishu yo gupfunyiriza urugendo abaregwa
aho mu myaka y'imbere yaho wasanga umunyeshuri yiga ku birometero birenga 10 avuye muhira. Ivyo vyagira ingaruka atari nziza kuko abana benshi bahitamo guheba amashure kubw'urugendo rurerure, aho hakaba mu gihe atari abavyeyi bahisemo kutandikisha abana babo mu mashure kuko atayo babona hafi yaho babaye. Harubatswe kandi n'ibigo vya kaminuza ya leta bitari bike vyiyongera ku vyari bihasanzwe, aho twovuga nk'ibigo vya kaminuza y'u Burundi biri mu ntara ya Bubanza, mu ntara ya Cankuzo no mu Rumonge. No muri iki gisata abikorera ivyabo n'amashirahamwe y'abanyagihugu nabo nyene baraterereye mu kubaka ibigo vya kaminuza vyigenga. Leta ikomoka ku mugambwe CNDD FDD iritayeho cyane igisata c'imyuga. Ni muri iyo ntumbero yashize imbere itunganywa rishasha ry'inyigisho z'imyuga kugira urwaruka rwige ibizotuma rwishingira imigambi aho kwama rwiteza ubuzi nk'uko vyari bihitiye imbere y'umwaka w'ibihumbi 2005. Ibigo vyo kwigisha imyuga vyarubatswe mu makomine yose y'igihugu, na cyane cyane ikigo cy'igihugu kijeje kwigisha imyuga Cirusi mu ntara ya Karusi. Muri ico kiringo nyene cyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2025, leta y'u Burundi yaremeje yongera irafata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure bo mu gice c'ishure nshingiro, maze uwo mugambi utuma abanyeshure bangana n'ibihumbi 750 bafungurirwa buri munsi w'ishure. Uwo mugambi ukaba ufashwe mu mugongo na nyenyicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Uwo mugambi ukaba watumye igitigiri cy'abana baheba amashure kubera ubukene bwo mu miryango baturukamo kigabanuka, kuko kuva ico gihe gushika ubu abana biga umutima uri mu nda batiyumvira ingene bafungura ku gicamunsi. Kugira ngo ivyo vyiza vyose tudondaguye bigende gutyo, nuko igisata c'ubutungane citaweho kurusha uko vyahora. Ivyo bikagaragarira mu ngingo nyinshi zagiye zirafatwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika muri kino kiringo c'umwaka w'ibihumbi 2025. Mu bijanye no kwegereza ubutungane bene gihugu, harashizweho ibwirizwa rigenga urwego rw'abahuza, hongera haratogwa abahuza bo ku mitumba bangana ibihumbi 43,650 bitorewe n'abene gihugu mu gihugu cose, bajejwe kumvikanisha abagiriraniye amatati. Umutumba wose ukaba ufise abahuza 15. Abo bahuza kandi bararonkejwe amakinga abafasha kwiyunguruza kugira ngo bashobore kunyarukira ahabaye amatati. Mu ntumbero yo gutsimbataza ubutungane bubereye kuri bose, inzego z'amasentare zaroroherejwe mu kuronswa ivyankenegwa kugira batunganiriza bene gihugu bagononokewe. Leta ikomoka ku mugambwe CNDD FDD ikaba yashize igisata c'ubutungane ku rugero abarundi bakenguruka. Mu ntumbero yo korohereza abenegihugu bose, ubu umwenegihugu wese arashobora gushikira indongozi bimworoheye. Harakozwe ingendo mu ntara zitandukanye
aho umushikiranganje yumviriza ibibazo bihanze abenegihugu bijanye n'imanza baba bafise, yongera atanga inyishu ku basavye isubigwamo canke ifutwa ry'imanza, ndetse n'abafise ibibazo bijanye n'ikurikizwa ryazitanye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 abangana 6,000 bakaba bararonkejwe inyishu ku bibazo vyabo. Mu ntumbero yo korohereza abanyororo, haratangwa buri mwaka ikigongwe c'umukuru w'igihugu ku banyororo bagirizwa ivyaha bito bito. Umugambwe CNDD-FDD warugururiye imiryango abantu bose bifuza kugurura ibinyamakuru, na rijya bizwi ko ubutandukane mu gushikiriza ivyiyumviro ari inkingi ihambaye mu ntwaro rusangi. Nico gituma ibinyamakuru vyiyongereye ku rugero rushimishije. N'ikimenyamenya mu mwaka w'ibihumbi 2005 mu Burundi bwose haharugwa ibinyamakuru bitarenga 20 bigizwe n'amaradiyo, televiziyo n'ibinyamakuru vyandika. Uno musi mu mwaka w'ibihumbi 2025 haharugwa ibinyamakuru bigera kuri 245 vyemewe n'inama nkuru yo kumenyesha amakuru, n'ibindi vyinshi bikiriko birasaba kwemererwa. Mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2005 ibinyamakuru vyose vyari mu gisagara ca Bujumbura gusa, uno musi mu mwaka w'ibihumbi 2025 haharugwa amateleviziyo 17, amaradiyo 56, harimo 30 akorera mu ntara zo hagati mu gihugu. Hari n'ibindi binyamakuru vyinshi vyandika canke bikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi usanga mu gihugu hagati. Ivyo vyose bikerekana ingene ubwigenge mu vyo kumenyesha amakuru bwateye intambwe ishimishije kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi. Ikindi cerekana intambwe yatewe mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'amashure yigisha ivyo kumenyesha amakuru. Mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2005 ata kaminuza n'imwe yigisha ivyo kumenyesha amakuru, ivyatuma abakora muri uyu mwuga bataba baravyize. Uno munsi harugwa amakaminuza agera kuri 10 yigisha ivyo kumenyesha amakuru. Ivyo bica bijana n'ibitigiri vy'abamenyesha amakuru vyagiye vyiyongera. Muri kino gihe igihugu kikaba giharura abamenyesha amakuru bagera ku bihumbi 200, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2005 bababa 500. Gisata kijanye no gutumatumanako, ibitigiri vy'abakoresha telefone ngendanwa vyariyongereye cane kubera ukorohereza amashirahamwe yo gutumatumanako. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 abarundi bakoresha telefone ngendanwa bari bake cane. Muri kino gihe telefone ngendanwa koreshwa ku rugero rurenga ku bice 62 rw'abene gihugu. Umuhora wa fibre optique ukwiragiye mu gihugu cose, uwo nawo ukaba ukoreshwa n'ishirahamwe BBS, watumye abakoresha internet boroherwa. Amashirahamwe atanga interineti yariyongereye kuva mu bihumbi 2005. Mu ntumbero yo korohereza abagomba gukorera muri ico gisata cyo kudandaza interineti, hari n'ishirahamwe Starlink riherutse kwemererwa. Inyuma y'imyaka irenga 10 igihugu kiri mu ntambara, umugambwe CNDD-FDD ugarukanya amahoro na demokarasi mu mwaka w'ibihumbi 2005, Uburundi bwarasubiriye kwiyambika iteka mu kugira izina ryiza mu makungu. Ivyo bigaragarira mu ijambo ryashikirije n'uwari umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon, aho yagendera Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2016 akagira ati bwabaye ubwa mbere mu Burundi, aho mu mwaka w'ibihumbi 2005 inzego zabisikanije biciye mu mahoro n'umutekano, kandi igihugu cari kivuye mu ndyane. Indongozi z'Uburundi na cane umuhisi
nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarongoye igihugu kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2015 yararonkejwe udushimwe ku bw'intwari ibereye yari yazanywe n'umugambo CNDD-FDD mu gihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye amaze igihe yizegwa cyane na bagenzi be ku nzego mpuzamakungu ngo azirongore nko kubicegera ca mbere c'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Vous avez un président qui est très courageux, qui a entrepris une politique justement de développement du pays, de normalisation des choses à la fois dans la région et à l'international. Muri kino gihe Uburundi burizegwa cyane mu gutegura no kwakira amanama mpuzamakungu. Kuva mu 2005 Uburundi n'igihugu nyabagendwa kurusha uko vyari biri imbere yaho. Muri iyi myaka 20 irangiye indongozi z'Uburundi zaragiye zigira ingendo zo gukomeza ubucuti n'ibindi bihugu. Ivyo bigatuma igihugu c'u Burundi kigira ijunja n'ijambo mu makungu. Igisata c'inkino carashizwe ku murindi w'iterambere muri iyi myaka 20 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Inkino zikaba zabaye imwe mu nzira zatumye abarundi basubiza hamwe maze amahoro aratsimbatara mu gihugu. Ni naco catumye ubutegetsi bw'igihugu bwaciye bwijukira kugwiza ibibuga vy'inkino mu Burundi. Imidari y'ubunonotsi mu nkino mpuzamakungu yaratashe ku bwinshi i Burundi. Akaba ari igikombe kidasanzwe, igikombe gitashe ubwa mbere mu gihugu c'u Burundi, n'umugisha ku muryango, n'umugisha ku gihugu ciwanje. Umugwi w'igihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba warashitse mu cicaro ca nyuma c'igikombe ca Afrika c'ibihugu. N'izindi nkino zarakomejwe gushika ku rwego rushimishije. Muri iyi myaka 20 iheze umugambwe CNDD-FDD urongoye igihugu haribonekeje abakinyi b'abarundi bagomwa mu migwi mpuzamakungu. Maziwa Burundi zirayagwa, isingo maziwa turi Afrika zirayagwa. Muri iyi myaka 20 irangiye imico kama yaratsimbataje cyane gushika aho ingoma z'u Burundi zamenyekanye mu makungu zirubahirizwa gushika zishizwe mu itunga kama ry'isi. Imigwi y'abaririmbyi ndangakaranga yaragwijwe yongera iratsimbatazwa. Burundi igihugu cyawe ibukiyo batayitogi. Imyaka 20 haciye umugambo CNDD-FDD uri ku butegetsi si myinshi ariko kandi bisubiye si mike umuntu aravye vyaranguwe. Amahoro n'umutekano nivyo abarundi bari banyotewe gusumba ibindi navyo biriho. Kuba ubu umurundi ajya akaryama atankomanzi akaja mu mirimo yiwe ya minsi yose atakimuturubika ni ivyo gukenguruka. Iterambere mu gihugu sagaseseshwa rumuri, igihugu nyabagendwa. Abarundi twibandaniriza umwizero turi kumwe n'umugambo CNDD-FDD, Imana nayo ibandanye kudutungira igihugu cacu c'u Burundi. Aho tugeze no munsi siko vyara. Tuzure ko ikiza wafashe. Burundi dukunda uri igihugu cifashe. Tugera tugushemeze mu ruharamba. Uri igihugu cifashe kubw'abana bibarutse. Tugera tugushemeze mu ruharamba. Ibikorwa
nawe uzobitesha urugamba turimo mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe azoruhagarika ibikorwa byiza by'abagumyabanga nawe uzobitesha urugamba turimo mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe azoruhagarika. Honyora kanyaga tugende twigire mu iterambere riteze imbere abarundi abadashaka kuza tujyane n'agasaga sendedefudede turakomeza abazo kwitambika imbere y'imigambi ya sendedefudede bazobona ibara ndabarahiye ibikorwa byiza by'abagumyabanga nawe uzobitesha urugamba turimo mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe azoruhagarika ibikorwa byiza by'abagumyabanga nawe uzobitesha urugamba turimo mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe azoruhagarika. Twaratanguye ntidusubira inyuma abakiri mu ndoto abo ntitujyana sendedefudede twe twarikanguye twikangurira gukorera Uburundi n'abarundi bose ubu igihugu cyose kirakaka aho baduhenda hari hajya ntibasubire turabe n'abagerageje gutambika imbere y'imigambi yacu n'abayo babonye bapfuye bangara yamwe bagumyabanga ibikorwa byiza by'abagumyabanga nawe uzobitesha urugamba turimo mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe igihugu cyari igihugu cy'umwiheburo umwe wese ntiyabona ejo hazoza igihugu cyari igihugu cy'umusaka nimwibuke nyakatsi zari ziri muri aka karere turimo none ubu iyo ndiko ndazungurukaga muri aka karere ntaraba amabati umwerasi ndumva nezerewe cyane sendefudede nikomerwa amashyi. Imyaka 20 irarangiye umugambwe CNDD-FDD uriko uratunganiriza Uburundi n'abarundi. Imbere y'iyo myaka tuvuze Uburundi bwaciye mu bihe bitoroshe by'intambara hagati ya bonse rimwe intambara yabica bigacika abene gihugu bahagirira ibikomere bidasanzwe vyabasigaranye inkovu yari inagoye kuzimangana. 1995 harabo ubwicanyi bwabaye mu mashuri yose y'Uburundi ucitse ku icumi bawugiye kubera rero hari hasanzwe hari n'ibitero ntibatanga mihani wabo kuko hari ibitero bindi abasanze sheke nabo bariko barica mu mashuri abarundi uko bagira ingorane n'ivyo vyatumye n'umugambo uvuka umugambo CNDD wavutse kugira utore umuti bibazo abantu baricwa kangazwa kera wize ishure wandikwa mu rutonde rw'abapfa. Ariko mu mwaka wa 2000 umuco w'umwizero uratangura kwaka abarundi baraja hamwe baraganira ingene boheza indyane zari zarabatandukanije mu moko. Mu mwaka wa 2002 akazuba nyakazuba kamurikira amahoro umutekano na demokrasi karatamanzurira Uburundi abari bashamiranye basubiza inkota mu bwubati batera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara burundu.
umuhari CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambwe uhagarikiwe n'umukuru wawo nyakwigendera y'incubahiro Perezida Petero Nkurunziza urahagarika intambara wari umaze mu myaka yababa 10 habuza demokarasi amahoro n'umutekano mu Burundi. Impore ngiyo irabonetse, abarundi bariruhutsa bakira kurara rubunda no kwama bariko barahungana intekera ku mutwe. Abavyeyi bahisemo kutandikisha abana babo mu mashuri babona hafi yaho babaye. N'abari bamaze imyaka bahanganye na CNDD-FDD bariruhukije, barabona ko urugamba uwo muhari wagwana atarukurira busema. Igihugu kimaze kutagira indongozi mboneza, babona iyo baja imisi yose yuketobeka. Burundi rero abona yuko hari kanje intwaro zikenye agacizo ataduma abona yaja mu rusanzwe ntawavuga ati ejo hariho. Rero hajya kugira CNDD-FDD bari umugambi wo kugira ngo rero ubu ati nitwatsinda inzoca bigenda gute duce kubaka Burundi. Rero bavugwa kubaka Burundi ushaka ko budasa na bumwe uvuyemo, niho rero uzobona ubwa mbere ati ni inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi mu gihugu kigengwa n'amategeko. Igihugu kigengwa n'amategeko kaze kubaho umuntu wese akumva ko atagikeye gitwara atwara ingingo atagitwara igimba. Ico gihe cyo tubone ko ubutegetsi bugiye bushingiye ku mategeko demokarasi. None ubutegetsi ukora iki? Uvuga yuko inkuko ubutegetsi babaye ico gihe uwo muhari ucuba rero urondera ingena bene gihugu baronka ubuzima samahoro gusa rero gufungura rero kuryama. Abarundi bose batunganirwe ishire kandi bizanye mu gihugu cy'amavukiro batunge batunganirwe mu byabo no mu babo azabanyashanye wangura. Abarundi baraheza rero basubira gufatana mu nda maze bagiwe imbere n'umuhisi ny'icubahiro Petero Nkurunziza yahavuye acatorerwa kurongora igihugu mu mwaka wa 2005 bahitamo gukamisha ibikorwa vy'iterambere ayo mahoro bari basubiriye kuronka. Mu kwibuka ko umugambo CNDD-FDD washoboye gushika kuri iryo hangiro ubanje gutsinda urugamba rutari rworoshe rwo guhabuza demokarasi yari yanigiwe mu menshi. Umugambo CNDD-FDD waje hageze kubera abarundi bari banyotewe amahoro n'umutekano. Urugamba rw'amasasu rurahagaze, haciye hashigwa inzego nshasha z'umutekano nizo kwivuna abansi zizewe na bose kandi zubahiriza iteka ry'abene gihugu. Vyose bimaze gukogwa, abanyepolitike nabo bati twatanzwe, baca bashinga imigambwe ku bwinshi. Imigambwe yahora 17 gusa mbere ya 2005, imbere yuko demokarasi isubira guhangama, noneho icika 40 n'irenga. Ngayo amatora arangiza ikiringo mfata kibanza aratunganijwe. Naho abantu benshi bivugira ko ubutegetsi buryoha, abanyepolitike bari bahari nyuma yuko CNDD-FDD itahukiye ihejeje guhagarika imirwano burundu, bose babonye ko indongozi za CNDD-FDD arizo zonyene zari zishoboye kurongora igihugu. Niho baca bahitamo kureka uwari arongoye CNDD-FDD ngo yitoze wenyene atagira uwo bahiganwa kurongora Burundi. Aho hari mu mwaka wa 2005. Urwo rubuga rushasha rwa politike rwiyaguye rubonetse
rutuma n'abari barongoye imigwi yari ikiri ku rugamba nabo babona ko hageze ko bohambye abandi mu nzira ya demokarasi. Ni muri ico gihe umuhari Paripehutu FNL wari ukigwanira mu ishamba urongowe na Agathon Rwasa waheba ukaja mu biganiro n'intwaro yaramutswa CNDD FDD maze habaho guhagarika intambara burundu. N'uwo muhari wahoze witwa Paripehutu na uhambye abandi muri demokarasi yari ihejeje guhabuzwa na ucika umugambwe. Amatora ahurikiyemo bose ntiyatevye guca atunganya ukuri kwame mu gihugu. Imigambo itandukanye irahiganwa maze n'ico gihe nyene abarundi kubwo kunezererwa intwaro ibereye bari bibereyemwo bihitiramo kurongorwa ku ngero zose n'inzego ziva mu mugambo CNDD FDD. Ivyo vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2010 n'umwaka w'ibihumbi 2015. Aho hose ubutegetsi bukagenda buhererekanywa mu mahoro n'umutekano ntangere. Uwo muco mwiza ukaba wazananye n'umuzo wa CNDD FDD ku butegetsi. Aho ni mu gihe imbere yaho igihugu carangwa n'intwaro y'umusurirano aho akarusha kandi kakamira. Ivyo ntivyamye binezereza abagwanka biyago. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 iyo Uburundi butaba bwaritunganije bikwiye mu gushiraho politike inywanisha no gutunganya inzego z'umutekano no kwivuna abansi zizewe n'abarundi nka bose, abamenyereye kubaho bakumiriye abandi barahatswe gusubiza igihugu mu ihumbi mu gushaka kugarukana za ntwaro za ryogora duhure. Ariko kububwira n'ubukerebutsi bw'abari muri izo nzego z'umutekano vyiyongera kwishaka rya bene Burundi bavavanuye n'intwaro z'umusunikano, abashatse gutembagaza ubutegetsi baraneshejwe maze uburongozi bw'igihugu bubandanya ukuri kwamye. Umukuru w'igihugu yarasubiriye kwizegwa ngo abandanya arongoye igihugu, ararahira ukuri kwamye naho akajagari kari katewe n'abo bashaka gukamira muco batogeje atako batari bagize kugira ngo ibintu bisubire guti. Iyo ntwaro nshasha yazananye n'umugambo CNDD FDD mu gihe izindi ntwaro zari zararanze igihugu zari zicanishamwo abose rimwe, abarundi basubiye kugira umwizero wa kazoza maze n'abari barahunze igihugu baratahuka kwifatanya n'abandi kubaka igihugu no kugiteza imbere. Twarafashe inzira tuzana amahoro mu gihugu ca Tanzania gushika ku mupaka. Abene wacu n'abasaza bacu babavukanyi b'abarundi dusanga bategereye baje kutwakira ku mupaka Mahamba. Hanyuma dushitse batwakiriye turinjira mu gihugu c'u Burundi, tusangana amahoro n'umutekano, turisanze twaciye twumva twisanzuye, umutekano utuje. Intwaro ya CNDD FDD ntiyagarukirije aho, yaratunganije itora ry'ibwirizwa nshingiro rishasha mu ntumbero yo gutunganya neza intwaro y'igihugu, ari naho haciye hashingwa ikibanza c'umushikiranganje wa mbere arongoye leta, mu gihe imyaka yababa 20 imbere yaho igihugu catwagwa n'umukuru w'igihugu afadikanije n'ivyegera bibiri vyose. Iryo bwirizwa nshingiro rishasha rikaba mbere ryazanye n'akabijya aho Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu buzima bw'igihugu c'u Burundi. Intwaro yaje ari imboneka rimwe kuko niyo yaje nk'uko ururirimbo ndangabuhizi bw'umugambo CNDD FDD rubivuga, isubiza ijambo abene gihugu. Kuva CNDD FDD iramutswe igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2005, indongozi kuva ku mukuru w'igihugu gushika kubo hasi uciye ku bagize leta ziratanga ikiyago ku bene gihugu kugira ngo zimenye ico abo zijejwe bagona n'ikibabakiye, maze gutyo umuti w'ingorane ukaboneka mu kuja inama n'ingingo. Twabivuze reka tubisubire.
umuzo w'umugambwe CNDD-FDD ku burongozi bw'igihugu c'u Burundi bwazanye impinduka nziza ku gihugu n'abene gihugu. Amacakubiri yari yarabunze imitima ya benshi mu Barundi arahava kuko indongozi ziramutswe igihugu kuva ico gihe zishira imbere ntanaryo ukunywanisha bonse rimwe mu kwirinda gukumirana na cane cane iyo hageze gusangira ivyiza vy'igihugu. Inzego z'umutekano no kwivuna abansi zari zimaze imyaka zidogerwa n'abarundi hafi bose ko ziziziwe n'ubwoko bumwe, eka mbere zari zigizwe ahanini n'abava mu ntara imwe, zugururirwa bose, mbere haba kuzitunganya gushasha hamwe amoko yose, intara zose, eka mbere n'amakomine yose aserukirwa muri zo. Uko gushinga inzego z'umutekano no kwivuna umwansi zihurikiwemo n'abarundi bo mu moko yose n'uturere twose kwatumye n'amakungu azizera, maze ziba bitumwa ko iyo hageze kuja kugarukana amahoro n'umutekano aho biba vyahungabanye, haba muri Afrika no mu makungu. Umwizero wari uhejeje kugaruka mu mitima y'abarundi ku bw'amahoro n'umutekano byari bisasagaye bizanye n'iyo ntwaro nshasha itwarira bose idakumira, watumye abarundi bariha umwanya batereye mu njyane, bijukira ibikorwa vy'iterambere. Igisata c'uburimi n'ubworozi mu Burundi cyagizwe inkingi y'iterambere. Muri iyi myaka 20 irangiye umugambwe CNDD-FDD uramutswe igihugu, ico gisata cyaritaweho kurusha uko vyahora. Mbere indongozi ku nzego zo hejuru zaragiye imbere zibera akarorero keza bene gihugu no kubatahuza ko ibikorwa vy'uburimi n'ubworozi ari iteka ku Burundi wese, ko bitohebegwa rero abo benshi bakunze kwita abarundi bato bato. No muri leta igisata c'uburimi n'ubworozi caritaweho kurusha uko vyahora, amafaranga yakigenerwa ku mwaka arongerezwa kugira ico gisata kijane n'ibihe. Ubwo buryo bumaze kongerezwa, inzego za leta kuva kuri nyen'icyubahiro umukuru w'igihugu zaciye zihaguruka zihimiriza bene gihugu kwijukira kugwiza umwimbu mu gushira hamwe amatongo ndimwa no gukorera hamwe mu makoperative y'uburimyi n'ubworozi. Aho hose ni mu ntumbero y'uko umunwa wose uronka ivyo ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Bava ku kazi batangura mu mubara ugasaba ibereye ku marigara y'ububara, mugabo ubu baca gukora ibikorwa kugira ngo batange akarorero kuko isuka koko itakiri bya bindi bavuga ngo no guhamba amaguru ubona yuko isuka ni ihinguriro ikora indya. Dukoze ibifungurwa naho bya bindi twabara tumunwa wose utegeza kuronka icyo ufungura, umva twewe ntiturabaryi gusa turavyirondera ivyo dufungura. Wa wundi ati abarundi babwirwa rimwe bakumva kabiri, akamo karitabwe, umwimbu uca urigaragaza hirya no hino mu gihugu. Ubworozi bwaritaweho kurusha, ibigo vyo kugwiza ibitungwa, inyanja z'iyororero ry'amafi vyarakwiragijwe mu gihugu, bituma bene gihugu bafungura neza bongera barikenura. Ibyo abarundi bari baribatewe gusura ibindi navyo biriho. Kuva umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, imigwi y'abarundi nk'ugwaruka n'abakenyezi yaritaweho cyane mu kuyimiriza kugira uruhara rugaragara mu iterambere ryayo n'igihugu. Ni muri iyo ntumbero leta yashigikiye ishingwa ry'ibigo bitanga ingurane n'inyigisho mperekeza. Umukenyezi yarahawe ikibanza kibereye mu burongozi bw'igihugu no mu bibanza bifata ingingo. Yabaye imboneka rimwe mu Burundi aho umukenyezi ahabwa ikibanza abereye mu butegetsi bw'igihugu.
nyakubahwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu yahishikiye kuri radiyo gasape arashika ubu twibaza yuko ariko arumviriza ibiganiro